ahasigaye rero nahi wacu akazi kiwe karaheze bavyumvise abandanya tubera ijisho n'ugutwi ariko ibikorwa ni twe Bamela bavyumvise cyane gose James yes sawa unataka mzee sinyako imefanyisha kazi yako mupe Bamela safi see you kuyafanyia kazi Bamela yes kile inabaki hakuna nyingine chaki the solution one yes tunaenda ego Nega shabizi ko mu gisagara uko bimeze wawe abantu ishite mu gisagara usanga dufatwa na byinshi nimero zawe naziha mujya mu ngo Abdul ujya mu banyi yego sawa sawa okay ndaraje wa telefone mu kanya ya ngira mvugana na mwene wacu ngaha gatonya okay Ndio. Isa ndashima namwe hiye. Usiwe vugisha kurushi. Saga ndatizungurutse. Wa ngo buburi imisozi mano kiyindi uroze kumusura. Jewe gisaze kandi ndavuga n'umuhungu wa Abdul dutera inkuru tuganiriza hari yambira yuko abantu bari abagufunguye ikinge nawe rwacira imanza. Hama ndagufite n'inkuru ye yindi rero. Ego. Mwene wacu Salum mubyara wacu. Mugabo wa Asna. Uno munsi yari ngaha. Salum? Ego. Salum yari ngaha. Salum? Aha nyene muhira. Niko twatabiye kwatanirefanya mwiyo kaza. Ya, uko ndibaza sanga yakubutse sinzi. Yari ngaha turatera inkuru arishima kukingene tubayeho ngaha. Araryoherwa aradusingira no kumana. Nukuri nabonye yagiye kwera yagiye cyane. Salum nzi. Arambaza mbere n'ivyo wawe na Zahara. Yonye na Zahara. Ntavyo yabimbaje iki? Yabikuye. None erega n'umuvyara. Kumenya ibingene ibintu biragenda sibi. Yaje ngaha arambaza ndamubwira ibya Salum ibya Azlan na ntuzenye na Zahara mbere Imana ifashije. Bigiye kumera neza. Unashima na je ivyo wanje bigiye kumera neza. Ndamubwira byose inkuru ngene zimeze kugira naho izuba karaganda nasna. Amwumvisha urazi hari igihe usanga kubera kuri izi preparation tuba turimwo turabuze umwanya wo kugenda gushika ku basna dushyize gusa muhiri wacu. So ibintu nk'ivyo ni vyiza kubahereza inkuru zose bakazimenya kugira Salum umubwira ibyo byose by'iwawe by'iwanje bamushira ku isahani kabisa. Salum yarahindutse je nge nambonye umunsi ngene yaje ngaha n'ukuri si wa Salum tuzi. Salum yaba umwana mwiza aganira neza n'abantu ni atari n'ukuri. Mve je ndivume nga hari umuntu ko adodora ku muryango reka ndamurabe ndaje. Ninde abantu badundura abantu. Jari. Barabanye ngaho bashaka kubaza ati ngo ko babonye ko ari abantu bashasha imiduga aho risoka ngaha yi. Bamenyereye ko boss Zahara akunda kwinjira ngaha sohoka n'imiduga y'ibintu nk'ivyo. Rero bakababona yuko ari twe twahinjiye. Ababanye nuko ababanye bategeza kumenya abantu babana nabo. None wewe ndira kwanza. Umemwambia Salum habari zetu zote za kuhusu uchuma na kila kitu. Sasa kwani kuna tatizo lakini kumwambia Salum? Mimi naona tatizo kwa sababu jinsi nimeona kwa nakuja. Kwa kweli wala mimi sijamdhania vyovyote vibaya. Mimi nimemdhania khairi kabisa. Khairi. Yaani unajua kama mimi na Salum ndio tutakuwa wagomvi sana. Lakini kwa uso nilimuone leo umenipa faraja, kitumaini na imani kwake kwamba hana tatizo lolote Salum. Sasa kama mtu mmoja mdogo. Sio kama mdhania vibaya.
lakini niseme kwamba hisia zangu nahisi tu kwamba haiko sawa. Wewe unaweza kuona uso. Sio kila mwenye uso wa bashasha eti kama nafuata vizuri. Ndio. Sio kila mwenye uso wa bashasha eti kama ana bashasha kwenye moyo. Kuna watu wengine ana sura ya bashasha lakini moyoni moyo uko na waka moto. Hasa kama yule ambaye Mungu ashakudhihirishia sana katika vitimi vyake na kila kitu. Alafu unafikia unamwagia vyote. Mimi kwanza nakushangaa. Nakushangaa leo kabisa kisa amekaja kumwambia vitu vyote. Yaani unasahau kabisa ambazo uliyapitia na kila kitu. Unapata vitu vingine mnaongea kama ndugu na kila kitu lakini kuna mengine huwezi kumwambia. Mimi sikumwambia naye. Mbona ujibinuze ya relation ya makunda. Uri muri fiançailles. Sivyiza kubigira abantu. Ni kweli. Sivyiza kubigira abantu. Nikindi abari banga. Lakini mimi mkubwa wangu kubibwira wewe nyine petete ni mubyeyi wawe. Na abandi bantu ni problem. Mimi sijamwambia kama vile kwa ubaya. Ni kwa sababu najua kwamba Asna ni binamu yetu ambayo tumeshinda ndani. Unafikiri mimi sijui kama tuna binamu yetu? Sasa ndio maana mbona kwamba labda hata nikaa vile Asna ingekuwa nyumbani. Ndio mama habari, sina Asna ingezidi. Wewe ilikuwa ni Asna angalao kidogo. Nasikia lakini haiwezi siwezi kuruhusu eti kumwambia kwa sasa umwambie nenda karudi na nini kwa sababu pale Asna lazima atafanambia mume wake na yeye ni kinywa wazi ni mwenye sijui kwamba ni kinywa wazi afu ni mwenye hasadi kubwa sana. Mkubwa wangu basi unaweza ukashangaa kwa makubwa baadaye. Hapana. Kwa Salumu jinsi alivyokuja leo mimi sikubali. Mungu tu aiposhe. Amin. Ila hisia zangu ndumva yuko ndio mgabo hata swala hisia mkubwa wangu achana masuala ya kufikiria vitu ya hisia. Hizo hisia ndio za kupeleka kwenye dhana umdhanie vibaya Salumu. Sasa kwa kweli ninakuomba mkubwa wangu kwa jinsi nimeona Salumu mdhanie khairi na muelewe kabisa kwamba Salumu amekuja kwa upande wa khairi kabisa. Ndio hivyo. Inshallah basi mimi naona kwamba unajua moja kwa kabisa hiyo. Yaani hii nyumba ninakwenda zunguka. Napita kwenye chumba hiki. Nakwenda kwenye chumba hiki. Ndio nyumba haiishi. Si nyumba kubwa. Sasa katika nyumba yetu kwa nyumbani. Tukusiaga tu ni mama. Akikuja mama hapa. Kubwa sana nyumba ni kamilika kuna vyumba karibuni vitatu huko sasa. Unajikuta kwamba ni hatari sana. Leo sijatala mchumba gani leo. Mimi napiga tu hapa. Yaani kwa hii siku sisumbuki ni hivi. Pote ni pazuri. Pote ni pazuri mdomo. Bado ngani kijana. Maisha ni mafupi. Yes, sweethearts. How are you? Are you okay? Yes, I'm fine, ain't you? Yeah, just tired, you know. Hapana, mimi niko tu nyumbani, nimetoka kazini, nasikia nachoka fulani, yeah. Usubuhi tulikuwa na meeting. Yeah. Na unafanya nini sasa? Nasema unafanya nini home? Yeah. That's fine. Yeah. Mimi niko poa. Busy tu mshemsho. Bana. Haji. Samahani bwana, kuna mtu fulani nataka nimuone kidogo, nitakupigia baadaye. Jambo. Mko vizuri? Sasa mzee, unakuja hata bila taarifa? Ndio simu hira. Lady boss, simu hira kabisa. Lakini hata kama dini natuambia unapokuja kwa mtu basi mpigie hata simu, basi kisha hodi. Bora sikusikia hata hodi. Samahani. Samahani sha. Samahani. Gute no. Sawa? Telefone waruganiriye. Mwanya muremure. WhatsApp. Nisiongee. Kuna tatizo? Tubireke. Ariko burya rero bariko barancamwe. Nabandi. Rero baravuga. Baravuga ibintu n'ibindi. Utabatumye kandi barakubwira. Uko unasemaje? Maana mimi niko busy kwenye simu. Uko busy lakini watu wanasema kama uishaanza vitu vya mapenzi hata kama mimi ulinikatalia.
Sasa huwa mimi naomba ruhusa nikitaka kupendana na mtu. Haombe ruhusa. Mtu mzima. None. Sabi nshobora gusaba ruhusa cyane. Aho gusa. Hari kibazo? Asa neza afise kila kitu. Kweli wemere kundane na Aslan vraiment. None Aslan si umugabo. Abari yumutisha kabisa. Nkubaze ikintu Aslan si umugabo. Yego ni umugabo. Ariko n'umuhungu. Afise umufuko. Nkabara umugabo. Afise ubwanwa gusa. Sasa ne me dis rien papa. Je sinkunda amafaranga nk'umuntu umuntu. Kuko nimba ari amafaranga nanjye ndayafise. Ariko aho niho wihendera. Kandi jewe nkamutama kebezi sinzokwemera jewe ko unsuzuguza abana ntusuzuguza abana se nawe dupfanike hagati yacu niwe nkunda kandi naramukunda ariko wari urukundo rwanje imbere yuko arukubwira ufata uruji imbere. Oh my god sinigeze nkukunda nawe urabizi ariko Aslan we ndamukunda c'est tout. Aho rero urukundo rwanyu guhendera. Mzee sikia nikwambie, sitaki uniingilie kwenye mahusiano yangu. Sitaki fujo, mimi ni mtu wa amani, napenda amani. Kama ule ndo the choosing one, ndo ambaye Mungu amenichagulia. Sawa, basi mimi ndio nimemchagua, nimefurahia, roho yangu nafurahi. Na nasikia niko happy. So mimi sio niko bosi uribona mu kirore kabisa ukiraba kangaye kumuzi. Kumengo naho wiraba ntabwenge uzi. Wategeza kubugaba ukavuga uti nkwiranye nande. Nkwiranye na Aslan. Mapenzi hayana miaka, mapenzi hayana kutizama nini wala nini. Mapenzi ni roho na hisia. Sawa. Niwe natoye. Sawa. Nakunze. Ndio maana na mimi nilikupenda. Nilipata hivyo ndio unaniambia. Na mimi sikupenda. Unanipenda sitazoea pole pole. Nizoea. Wewe mzee king'ang'anizi. Wewe vipi? Na hivi nishakuwa na mahusiano mengine hujasikia tu mbona ngangania. Nituganire ibitagira iherezo. Mimi sintakubali kuzarawika. Sinzokwemera je kugawa. Ungayisha ku bantu bakiri bato. Aslan. Sitaitika kabisa kamwe kuzarawika. Unanipigia kelele masikio. Na utazidi kupata kelele. Kwani uwalise kelele seriezi. Yangeniita mzee makelele. Na uko kweli mzee makelele. Maana mimi sikuelewi. Nishakwambia sikutaki. Tatizo lako nini? Aslan ndio mwenye napenda na nafasi. Haunitaki na Aslan hautampata. Ndio bishoboka byose. Aslan nibikunda. Unatutishia? Mbona matungo ndinde baki? Bati mzee kama ngisi unavyoona mimi sina hata muda kuzungumza na wewe. Nasikia kwa nipigia kelele tu masikio. Mimi sijui niko busy nazungumza na mpenzi wangu hapa. Tatizo lako nini wewe? Mbona king'ang'anizi? We baba we. Ulikosa wanawake huko nje. Uyo muhungu wishimiriza. Aslan. Njoo kwereka ko ndumugabo. My Aslan. Yes. Njoo kwereka ko ndumugabo. Aslan nashobora kukumwara. Jewe niko ndakubwiye. Nkakubura. Na Aslan azokubura. Tukubure twese. Mzee, unanitishia maisha. Siko ndakubwiye no. Kimbalanga. Sasa bana. Janu ya muntu hanze vrema kandi shaka kuzongera kumubona ngaha. Uraho? Kutwenga umwabuze. Peleka huko. Kimbalanga. Jana genda vrema sishaka jendu. Mimi ni mtu wa amani, napenda amani ndani kwangu. Sipendi. Ukapishina hafi. Hapesa. Umviriza. Ndakuumvire Genda giye. Mvira mu mvira mu gihugu. Waragiye kugendero. None ngiye ngaha wari wangu. Sio. Wagiye kugendero. Ugendero wenyine mu cyogori yawe. Basha, mtawa mzima. Ukaba warinze gutukana. Jendi mfise urufaso bisoka. Ndasubira kwizira. Mvira mu nzu. Simvira mu gihugu. Sawa wegenda. Bani zohagaruka. Urankanga jewe Kebesi. Jewe urazi ko nitwa Kebesi. Inde. Data yitwa Kebesi. Inde. Sogokuru yitwa Kebesi. Undi. Abamuvyara bari Kebesi. Urazuma neza. None urazi jewe. Ndari Kimbaranga. Kimbaranga.
Kimbaranga ugenda warapfuye wa Kimbaranga umuzi ko wa Kimbaranga ko muri muva mu muryango w'abatagira imishatsi urumva rero n'umuryango w'ubwami gusa mutagira umushatsi ubwo umuryango w'ubwami ara burya rero ntacyoroha urazi ko ari wowe tuganira amabanga yose amasiri yose duteramana umwanya wose niwe mugenzi mfise kwera yego ntacyoroha ndakubariye habaye iki habaye iki umviriza sinshobora kwemera ko ujya muhungu ngo ni azirane yitambika mu by'iwanje warabyumvise ingene byagenze sinshobora kubyemera ntigikunda niyo yogira gute ntigikunda kuri Zahara mbere ujyana we Zahara uramwitegereza neza murabe kwanza urabona ko ari we aguma no mu ifoto yanjye mu telefone yiwanje ndamuzi mu telefone yiwanje ni wariyo bamubona murabe neza hama rero abashenzi bace baza bishira mu byo batazi bambona amatwi ngo ndimbe bagenda kumbe ndakubwire rero mutama ku gihagararo cawe n'icubahiro cawe cyo no guhanura rekana n'ujya umugore yamaze umugore amaze kuronka undi mugabo bakundana hanyuma uce winjira mu byo utazi ega we nta kimwe wamubwiye nta kimwe wigeze umubwira ujye cye tudurira ko aramubwira kandi aramwemerera nije batevye kuvuga rero none ineza namubwirira n'amasifa namuha ntiyabibona ayo masifa nayo wawe icyo no kubira gusa geje ndabibona ku neza yawe no ku neza y'umuryango no ku gihagararo cawe ntimara amazi none kale gahungu ko gusumba igihagararo mu niganira umugore na kale gahungu tuzonigana nyene akaryoshe barakaniganira nyene waruzi uzohamara amarira bazo gufata mu kanigo y'amisore izo kwereka bafatana kebese niko mwene kebese gusa asigwa na kebese reka ubivuga atavyuzi reka wowe twahuye dukuze twarabera je muraza kuraba amanuze bahiganwa hariya umviritse uraza bakareka kira gahungu bazo kupfuna umugongo bamusigara ibyo byazirane abe afise nyina w'amakarate canke azibiki ibyo je ntumbwira n'abagenzi biyiwe batugoma ry'emisore sore ejo uzahamagara je nzogufasha iki cece nyine uko ndigira ukambye sinoguhamagara narakumvise wewe ko ukambye wiruka umviriza jewe sinsusumira urabyumva ururimi rwaratinye kubivuga hakiri kare ariko ibikorwa nzobikora abahungu ndabafise amahera ndayafise hewe aroba niganzura we bazomuniganzura ariko usanga baguhereye ko wonyene je ntuzumpamagare je sindimo kashare kare rero uri muri babandi ngo urukarisharura mu mwana none ruzokumwa nyene wowe ukarisharura bizogenda uzokwereka genda rukarisha rukamenya nyenego dusanga bagucinda sa urumwe nyenego ntibishoboka umviriza kurya umuntu atidigadiga ngo atwenge naje ubwo nakarishije nibishobora kumwa jewe umviriza rero ndakubwira ngo ni ntuzenya inde nakuzi kajya gahungu nakuzi kitwa nde ndagufite si azira aha kumbura mutsi none basi mama ndamukubwira minsi yose wamubwira neze nuko nakeneye kumenya izina ryako nakashenzi gusimbira kwereka kajya ndakubiye ku makarate yako umviriza rero icyo ngiye gukora wewe nta byaha sinzosubira kugusaba inama zawe ndazumvise sigarukiyaho kuko wewe nta gishaje uzana uzumbuza ibyo nkunda aho kunyereka ingene twobigira kugira ngo dushike ku ntego biranga nanka yuko ugwa mu kinugu kandi ndakibona iyo uri kuraje ndiko ndabona iyo kuraje
uzomaramara burya buhungu bugufasha mu itosi. umviriza rero Umuntu w'umushinga naye ngaho. N'icubahiro cawe. umviriza rero sawa Yasha. wowe uvuga uti turwanire ibyubahiro ivyo vyubahiro nokironka icubahiro gishemeye ariko ndonse zahara muri uru rugo imiduga ihagaze ngaho ivuga nti pi zahara tugende Ndabyigwa. reka ngende ndabye ifoto Yuko yiwe masa tukuye. kangende ndabye agafoto Ubwo bwango bazomumweshi. Igicupa amagara y'uzo bigenze. nawe ntaberekwako abona aka gafoto ngene gasayanga warantwaye umutima gisuma sha muwawe umutima narawuguhaye ngabira nawuwawe sha